Yesu nahimbazwe. Reka mumpere amashi Imana yacu. Reka dukomere amashi n'umukozi w'Imana umwungere wacu twitwararika. Hanyuma nanje nagomba gushimira Imana ibikomeye n'ibihambaye Imana yankoreye. Hari mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze niho twavana n'umudamu wanje, umudamu tumaze kuvana uwo munsi nyene tuvana yanduhukije muri parake kandi atana kimwe twapfuye. Hanyuma umunsi wo kwitaba anzanira convocation kugira ngo nitabe. Umunsi wo kwitaba sinitavye naciye nsiba ndeka kwitaba. Hanyuma umunsi wo kwitaba naho navuze nti reka ni umuntu yanjaye muri parake nivyo byose agomba kumfungisha. Naciye nca kwijabe hamukozi w'Imana aransengera nca ndagenda nditaba. Barahatswe kumfunga mugabo byarase nyene hama ndataha. Maze gutaha barantegeka ngo ndamuha ibintu vyiwe byose ndabimuha. Maze kubimuhanguma ngaho aho rero kubera yarantanye n'abana bashika batandatu DJ nyene nta kintu nakimwe nari mfise mu nzu. Ndavuga nti noneho ndapfuye. Ndavuga nanje ndiyumvira nti ngira nomoke niyumvire komoka. Ndavuga ndaraba abana banje ndavuga nti abana banje bazoca baba mayibobo mwibarabara. Abana ndabagwa ko ndabaguma ko ngumasenga Imana. Muga muri ico gihe ndashima Imana ko Imana yambaye hafi iranzigama. Nukuri nta kintu nabuze ngaburira abana kubera Imana irugurura imigisha. Ndabona ikoko kw'Imana kudasanzwe. Abana nabambika bigenda neza. Hanyuma mugabo umudamu kubera yari ngaho jewe nsanzwe mba mu Buyenzi yaba kujya gatatu nimero 37 nanje nkaba nimero 48 niho yagumye. Urumva ko twabana hafi. Yasa dusanze afise restaurant acuruza. Mugabo muri iyo restaurant n'abana bagiye agaca batuka ngo nimugende kwa so wanyu. Abana gushikaho baheba kwa nyina wabo baguma muhira. Imana no kuri aravuga ngo reka ndabe nayo ko nzokwa zoronka ngo ibyazogaburira abana. Je ndasenga Imana no kuri ntiyanyima ibyo ngaburira abana kandi nta musi numwe baraye ubusa, nta no musi numwe. Hanyuma rero tuguma ngaho, tumaze kuguma ngaho no kuvuga byabe ibihe bitoroshe, ibihe bigoye cyane kuko jewe duhuye n'umudamu turi nko mwibarabara tuko turagenda kuduhuye yaca hirya yibarabara nanje nkaca hino yibarabara agacaca yikokomora agacacira amate hasi akavuga ko tutazofa dusuye kubana ndimbwa n'umuhimbira atana kintu nakimwe sigaranye mu nzu. Vuga ko yaruse umugabo wisezerana afise ibintu byose asengera muri Pentecote. Urumva yani ivyo ndabibamwo wisezerano ndabibamwo ndabigumamwo basi nyene yagahinda keshi. Niho rero hari umugenzi wanje asanzwe aba mu Buyenzi nyene turiko turaganira sharambwira ati wewe uraraba ugende kumutakura abe ko umukozi w'Imana yo gufasha akagusengera arabe ngene vyogenda. Ati jewe abana banje bose bari baratanze kuzimu. Hanyuma ndagenda aransengera ati none ubu byaraheze. Hanyuma hacaza undi mu mama nyene asengera ngaha. Maze kuza acarampa acavuga tereka ndakurungikire video ati si wewe wenyene tariyo beshi baca muri ivyo bintu kandi bakihangana ati muga yo wihanganyura neje. Ndavuga nanje ko ndazi ko nzonesha mugabo ndarushe. Hanyuma caranduwe kira video y'umukozi w'Imana n'umudamu wiwe. Ndaraba mbona ngene ari karashinga intaye kiganiro naravye cyafashije cyane kivuga ngo iyo menya cyo nagikurikirana uwo munsi mwijo nagikurikiranye cyose. Hama yongera mbona intahe y'umudamu wiwe ajyamye ku ntuza ari karasaba imbabazi. Ndavuga nti kumbure nanje bizokunda. Cyambwira ati uragenda usaba umubano azogusengera. Rero umukozi w'Imana muri iryo joro uwo munsi nyene nace ndamutelefona nti mukozi w'Imana nabonye intahe zanyu nanje mfise ikibazo nk'ico ngomba nzoze unsengere. Acavuga ati ejo urazoza urahawe karibu. Niho naje rero sanga njishitse ngaho uwo munsi ari kwa kabiri sanga abantu benshi cyane. Avuga nti ngaha nabo byogenda gute sinoshikirwa. Umukozi w'Imana ndamubwira nti jewe ejo nari na telefone mwungere umukozi w'Imana turavugana none ntiwomumbwirira kugira ngo anyakire. Cyambwira ati wegenda utonde hariya mu bandi araza kwakira ngo cyane nimba wara mu telefone ngo usubire mu telefone ngo urabe ko kwitaba ngo niwagira amahirwe akakwitaba. Telefone igasona ntiyayitaba. Numva nyene ibi ni vyago mu bindi cyafata kayira cyandisubira mu Buyenzi. Hanyuma rero mu nyuma niho nasubiye ndagenda muhira. Ngiye muhira ndiyumvira nti numva karimo kavuga ngo ivy'Imana bijya abarambiwe batashe. Ndongera ndagaruka kandi ndavuga no museho ndatena. Naragumye ngaha ndagenda nshitse hajya ndinji nararuse umwanya wo kwinjira agira amahirwe ndinjira nshitseyo. Mungere ko narinzi ntivyaza kuvuga ko yambambwiye ati akubwira ibyawe byose. Ndavuga ntivyaza kuvuga ko cambe aza kumbwira ivyo mudamu ko azogaruka mu nzu canke azogaruka. Rero ncanzanye ndavuga nti mwengere je nzanye n'ikimazi cakire kugira ngo je ndabiri byanje.
hari mungera arankora akacambwira je kintu mbonye umfise impwemu y'inyatsi abarozi barakuroze ndavuga nti sawa nivyo birahari bicu ufata cyose ntigifadika irege cyatuma madama agenda ntaco bari ufise icyatumye madama guta agafatana n'abafise ibintu nuko wari waratwawe ibyawe byose atakintu na kimwe wari ufise ukabura n'icy'abana bajya nicyo cyatumye umuntu yakugiriye nabi yabanje kugufata agutwara ibyawe imbere y'igihe bica bituma rero mudama guheba burya ingorane duhuramo zose zigira intango hari ibindi bishika mugabo hari cyatanguye ubwa mbere na mbere wewe baza ko iyo uza kuba ufise ibintu yari kuguta akagenda wakugiriye nabi rero no wakwambuye ubwa mbere na mbere Imana ishimwe ariko ko twamukubise ndazi yarakubititse tubwira ibikurikira rero hanyuma rero maze kuva ngaha ndataha ntashe ndashika muhira ndabandanya nsenga kweri ndafata nari nafasha agakeka ndagura agakeka mu isoko nshira mu nzu ndahagira kweri ikicaniro c'amasengesho mwijoro narantaryamye ndasenga mu gatondo navyuka sizere saa 3 saa 6 urumva iyo saa igeze nariruka mu nzu nkaja gufukama nkasenga Imana Imana rero yakoze gikomeye je urana ko twabananje tuza ngaha gusenga umunsi basengera amafaranga umukozi w'Imana yaravuze ati n'ingo zasambutse zongere kubakwa ndavuga none nanje kweri urugo rwanje nanje kweri urasubira kuba ruzima nari ndavuga nti ivyo umukozi w'Imana avuze birabareka nanje ndafise ukwizera hamwe n'amasengesho yanje kandi Imana ikaba yarampaye n'ikimenyetso ndiko ndasenga mu ijoro nkabona impuzu ziwe ziri mu kabati aho zahora ko nta mpuzu nimwe yari ihari nkabona ziri mu kabati nkabona yaje ajyamye ku gitanda rero uwo munsi rero ujya munsi basengera amafaranga baraje baradusengera baravuga n'ivyingo ndavuga nti nanje rero ngo Mana iyindwi idaheze ijambo ryambara umubiri mbona igitangaza burya navuye ngaha mvuye gusenga navuye nezerewe ndiko ndaririmba nyene nezerewe rero nagera nshitse muhira ko je mba mu yenzi kujya gatatu ngomba gushika muhira ndiko ndamanuka gutya mu kazero kaja muhira nzambona nza ndamubona hari yari karaduga nanje ndiko ndamanuka ndavuga nti rero ngira ndabe ya Mana rero ngira ndabe Imana rero igitangaza gikora ndabe ko asubira kunkwepa kuko nta munsi numwe twagira duhuza amaso ngo acengo duhere gutya umwe yacacari yahijya ibarabandu acajya yabare agaca yikokomora agacira hasi aravuga ati jewe naho bonca umutwe nahise nijuru byo manuka nzosubira kubana n'urya mugabo burya rero uwo munsi ca ndagenda maze tugenda ndavuga nti reka nanje ndabe nifitiye igitabo nyene ca Bibiliya n'ikiri kintu ngera ndirimbira indirimbo ngera ndakura ndahirabe ya Mana ca turagenda ncitse mbona rakase nanje ndakata muri yo sanse nikenye narimo ca turahura neza mu bibarabara nyene turahura uku ca ndamuha ukuboko ca randamutsa nanje ndamuramutsa acamera nk'ugomba gutwenga nanje ca ndatwenga niwe yatanguye gutwenga nanje ca ndatwenga mbona aranezerewe mena hanyuma rero ndamubaza ntugiye he nije ngiye gusuma mu isoko ngiye gusuma mu isoko mu Kinama nikwere kugiye mu Kinama ngo kubera ngo ariho hari bizimbutse ndamubwira nti genda usume rero ndaza kuza kurya ngo karibu cyambwira uko nyene burya rero ndagenda nawe caragenda bukeye ku mugoroba naragiye kumuraba kuko yabanje akora restaurant nagiye kumuraba nsanga si hari ndagenda ku mugoroba bukeye ndasubira ndagendayo ndagenda ndamusanga nka saa 3 ndamubwira je nagomba tuganira burya twaraganiriye nk'amasaha 2 nyene ndabona ko aciye bugufi yongera aca bugufi rero mu nyuma kubera muri ayo mezi yose nta mwana numwe n'umwana mubonye aca mubwira ngo rurero mama ruri dutupa naho n'umwana aravuga ngo amuramutse bahuriye mu ibararo umwana yaca yiruka ntigera amuramutsa burya rero ncamvuga nti reka rero basi dufate umunsi kubera aba bana tuze duhurire hamwe n'abana tuyage n'umuryango n'abana hama ivyarenganye tuvyibagire subiye inyuma uwo munsi turamukanya niho twaciye tuza cagiye cyo gusengera amazi candaza ry'amazi avuga nani nza guca ku kazi banze ndayamunweshe ntibisigo biri muri we bimuve ndagenda ndicarayo ku kazi ndinywesha nyene buke mu nyuma navuga nti henda guha amazi mazi acarayanwa navuga nti umuti urakoze hanyuma rero tuguma ngaho ndamubaza ibyo kugaruka acambwira ngo je ngo kintu ngo mbuze kwa mahoro ngo ikintu no gusaba cambere wongurira ngo ngurire Bibiliya na kantike nambwiye ngo ngurire ivyo
ifire ya mbere nayifatiye mu isoko cyane ngo Imana irakoze ngira ngo cyo cyamo ndagenda ndagura Bibiliya na kanike ndamuzanira ndayimuha catangura ngo nanje ngo mfate umurongo wo gusenga nti sawa mu nyuma rero numva mpamagaye ngo tujane ngo aho usengera ngo mperekeze ndavuye mu sasa natevye nace ndamuherekeza rero muganda mubwiye ibyo kugaruka ndamubwiye ibyo kugaruka ngo bana ngo je ngo ibyo byo kugaruka iwango reka kuri gura bimbwira ngo jewe ngo Imana yakoze ngo nibindi izobikora nti sawa reka nanje ndayirindira hari mu kwezi kwa kane menga itariki indwi yari yagiye itariki indwi z'ukwindwi mu mwaka uheze wa 2004 yaciye agaruka muri uwo mwaka itariki indwi z'ukwezi kwa kane rero umunsi wo kugaruka twaraje gaha turasenga sinibuka neza twaje gaha turasenga tumaze gusenga je ndataha muhira ntaje muhira kwera je hariho nkora akazi kagafutari ampora nta mwijoro nka saa z'ijoro niho nataha mwijoro kubera nca ahakorera nyene burya ndahaciye nka saa sita z'ijoro ndashikamera nko masaha 7 nagiye numva anterefonye ngo inzoka ngo igomba kunjya ngo inzoka ngo ntabare saa sita z'ijoro navuga nti bwa wundi ntibirakunze burya ca ndagenda ngiye nsanga ntirone uri hego je ngo ndi hanze kuko subira kwinjira mu nzu aho rero yarara mu kazu ka restaurant dandarizamwo kakumba kamwe karimwo ivyombo n'ibiki shitse navuga none nibiki ngo je ngo numvise ngo inzoka ngo ndiko ndayiyambura ngo mwizosi ngo genda urabe ngo hariya mu vyombo hose go kwitinyegeje ndamubwira nti woza kwinyegeza muri aka kabigiti ufise inzu nziza hajya woraramwo nurondereke none ubundi zizo ni nibitari ivyo bizokurya iyo nzu rero wamubwiriye iwawe iyo jewe mbamwe Rumba acavuga ngo jewe rero yari yararahiye aravuga ngo je rero ngo sinsubira kurara ngaha ngo temeye kunsanga ngo singuma ngaha ngo canke ngo nze muhira ngo vume ndara mu cumba c'abana ntagiruza mu cumba ngo je ngo nza mu cumba c'abana ngo mu cumbi wa sinjaye ndiba za mu cumba c'abana naho nyene bizoba bigenze neza ntangorane catuguma rero ngaha ndavuga nti ahubwo fata umwanzuro umusugaruka oya ntiyatashe uwo musi twaciye dutegura rero cyo nshimira Imana ndashima Imana ko yabikoze Imana shiraho impamvu y'inzo yarakoze ikintu yambwiye ko inzoka yari yamwizingiriye mwizosi arayiyamburira nka kumuva mwisosi irya nzoka nyene yari yamusamburiye urugo yari irya nzoka niyo shetani dukomera amashyi umwami Yesu bw'Imana bigenda uko nyene rero ndashima Imana avuga nti rero ufata umunsi basi uzogaruke ku neza uzugaruke neza kuko nta wagukuye mu rugo niwe wikuye mu rugo uzugaruke ku neza acavuga uwo munsi hari ku wa gatatu acavuga ati jewe tegura dimanche nzoza ndavuga nti sawa dimanche rero yaciye aza nukuri abantu bose Imana yarakuye umwaku kuko abantu bose mwibarabara ngira ngo nari kivuma amajambo yavuga byinshi guteza urubwa kugira gute mugabo babonye agarutse bavuze ati ya Mana pastor asenga niyo ukuri niyo mena ati niyo ukuri niyo hasi rero bigenda ku mudamu yaragarutse cyo nshimira Imana yavuye muhira mfise ideni rirenga nk'igi miliyoni 7 niyo nari mfise kuko abantu bose yavuga ngo n'impuzu zose naragurishije muganda ndashima kuva avuye muhira nukuri Imana yarabikoze muri izo miliyoni 7 ngira ngo no bansigaje mu miliyoni 2 hariho nuwaje mu nyuma mfise miliyoni 2 n'amajana 4 acambwira ngo acambwira ngo umuntu w'Imana ngo ingo tuvugane acampemera umiliyoni n'amajana 4 umuntu ari maze kumuha umiliyoni wose acambwira ngo umiliyoni n'amajana 4 ngo ndaguhebeye ngo nawe ngo nukuri ngo si wewe ngo ndaguhebeye kandi ngo yumva amahoro umiliyoni n'amajana 4 arabimpebera ndashima Imana rero kubera n'akazi kanje kose karapfuye rero nico gituma umukozi w'Imana ivyo avuze biraba nta kinyoma kiba kirimo kandi jewe ndamwemera n'umukozi w'Imana uravye paraporo y'abakozi w'Imana biki gihe n'umukozi w'Imana kabisa rero ndashima Imana cyane yuko uno munsi mudamu yaragarutse tubayaha amahoro ntaco mbuze Imana yarahezagiye ibintu bimeze neza mbere Imana harageza ntembwira ko nivyo natakaje igiye kubinsubiza nari mfise restaurant nini kujya kabiri inimero 10 nadandazaho rero ndashima Imana ko muri ino ndwi nyene hamwe no gutanga igihe batanga amahera yo kugurana Imana naratanze ubwa mbere ndereka Imana ibibazo ndongera ndatanga ubugira kabiri ndashima Imana rero ko yuguruye narose inzu ya restaurant nini iya imeze neza yo gusubira gukoreramwo Imana igomba guhabakiriya kugira neza gushigikire kandi tukuri abakiriya bazabeshe cyane uronke ibyo utanga n'ibyo ujya n'ibyo ukorera mu amen ndashima Imana umukozi w'Imana kwa Mungu w'indwi yaheze yaravuze ngo umuntu ngo hari umuntu babwiye ko bazokwica
uwo munsi rero nja kujazanirwa sinabitahuye neza nza kubitahura abantu bamaze gushika ngaha bavuga ngo nahaguruke ca nahahura ko yari jewe hariho umugabo niwe yakwirikira umugore wanje niwe yaguma amubwira ko amapolitike aca aratuma ambwira ko azonzibura nanje namubwira nti aca tuma umuntu amubwira ngo umubwire ko nzomuzibura duhuriye mwe baranzomuzibura namubwira nti jewe isezerano mfitaniye n'Imana nta maraso yanje azoza mu biganza vyawe amaraso yanje niyaja mu biganza vyawe ya Mana nsenga ntayizoba ihari azoba tamani hari ko isezerano mfise nta sezerano mfise ko amaraso yazaja mu maboko yawe rero mu nyuma turaguma ngaho yongera aramutuma ngo genda niko yanyishuye nani taramubwira nti ahubwo ntiwari kurigura bivuga wamuzi ubwo nyene ivyo ushaka gushikira ukabishika ugatora mu itoranywa giyiwe naho ngo ndaca namubwira ntabwo nturabura dufise ningene ungana ni naje ningene mbona naho atanzibuye nanje nzomuzibura ntabwo ugende hange namubwira nti igisagara ntiwakintanzemo ni kandi ntiwakintanzemo burya rero ari mwambona ntigende umubwira uko nyene ndagutumye ntundengereze kumubwira uko nyene ndagutumye uti ntabwo bafise na gatoye bwiwawe burya rero numubanyi acuruza ngana nanje nkakorera ngaha hanyuma rero ndarangije hanyuma rero munyuma ca muganga nzomukorera akantu ko mwibanga nanje ntabwo nanje ntazorabe nanje nzike nuko nzomukorera rero umukozi w'Imana igihe twasenga Imana ivuga uhishurirwa ngo Imana iduhutabaze utamenyerewe Imana ngo abari inyuma yacu bazotugwa inyuma ayo masengesho ndayakorerako no kuri Imana yarandi inzira nzigama Imana yacabwa icubahiro n'icyo nshimira Imana cyane ndashimiye Imana kuko yangiriye neza imwe bidasanzwe nahezanje n'indende cyane sinomubwira ngo ndazivuga n'umwungere ndamuzaniye agafanta nawe gafanta abari cyazosoromo ubikorwa byose agiye gukora abona umugisha w'Imana mu izina rya Yesu amen. Hanyuma kuko Imana nanje yanyubakiye baravuze ayo gutanga ivyuma byo kubaka ingoro y'Imana nanje nzanye ivyuma 2 kugira ngo Imana umugisha urushirize kukubakira urugo kandi urushirize kukubakira na restaurant uguhe n'amahoro n'amafaranga mu izina rya Yesu. Imana mashi ndashima Imana ukuntu yankijije nari maze iminsi ngwaye ishano bari baramaye ishano ndarigendana ntabizi rero naragiye kwipimisha ko wakize birahagije dukomera amashi umwami Yesu ko Imana yamukijije. Ndashimiye Imana cyane kubw'umwungere w'ishengero iyerekwa Imana yamuhaye amena je mbabaye cyane maze guhura n'umwungere yaranyatuye ku ibintu 2 kandi ndiko ndabibona amen. Yesu nashimwe cyane. Ikindi kintu nshimiye Imana ndashimiye Imana cyane kubw'amajambo twize ku munsi wa Mungu yo gushingura karimbi k'abadayimoni badushingiye mu vyacu. Iryo jambo narihagazemo ndarigira iryanje kuva iryo jambo tugize ryarankoreye nari fise imitwaro 2 yo mwibanga yari nduhishije iyo mitwaro yose yarishuwe amena. Ikindi kintu nshimira Imana ndashimiye Imana cyane ukuntu igenda ibana nanje ikangwanira intambara subwoko bwose kandi kabiri kurangira kandi neza narisigaye ntavyuka mwijoro gusenga amen. Ujya mushitsi amazimisi atwigisha ijambo ujya mushitsi w'umumama yarigishije ijambo rikomeye ry'ibintu byitwa ngo bisasu satana ateza abana b'Imana amena ndahejeje amen. Rero iryo jambo ryarankoreye cyane hari ikindi kintu cyane ryashizemwo rituma nongera kugira reve mwijoro nkabyuka gusenga nk'abandi abumvise no nayanje Imana bahumugisha. Nanje nje ngaho imbere y'Imana kuvuga ubukuru bw'Imana je naragwaje umwana n'uwa mukuru wanje yavuye ruguru afise rendezvous yo kumwopera hama turabanza ndaza ngaha gusenga ntarangiwe n'umugenzi wanje yaravuye yahora aba ruguru hama arambarira ngo urazogenda muri repentance ubanduje n'uwo mwana bamanze bamusengera hama ndaza ngaha aramusengera baramusengera cyane tugeze kugenda hariya muri wa Karede twamazeyo amezi 2 ukwezi kwa mbere kwaraheze bataramukora mugabo mungere yari yambwiye ati umwana abazomukora kandi azokira yaguma ashuha inkorora zitamwo byose bikaguma bimugwa nka telefone umukozi w'Imana musenge hama kamusengera byandi byose bigahera hama bamaze kumukora yaje ameze neza kweri kandi bose baratangara ruguru baguma bavuga ngo uyu mwana naho yamujaye cyane nuko yakize ibyo abantu bavuze ntitubite ku mwanya Yesu abaheza.